imyigaragambyo yatanguye mu gatondo ka kare cyane aho byakaze ni muri komine Musaga ni mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura aho abigaragambya baturiye imodokari hantu mu masaha 3 baturiye imodokari yarimo umupolisi ariko umupolisi yakize mu nyuma ubuyobozi bw'igihugu bwo kwirukana abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi kuko ngo baja mu bigaragambya mu nyuma rero nkuko mubyumva ubunda ahantu mu gwamo gwinshi abanyene mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura muri komine Musaga abapolisi baje kurasa umusirikare rero abapolisi bashika batanu bari immobilize bafashwe n'abasirikare kuko baje kurasa wabo abapolisi abasirikare nk'abasebizi baje gufasha kugira ngo ipolisi n'igike kirasa cyane mu banyagihugu kuko bimaze kuboneka ko abantu bagira kundwi bamaze kwitwa barashwe n'abapolisi hano mu Burundi kuva ino myigaragambyo itanguye. Uragira uti abapolisi barashaka kurasa umusirikare? Abamaze no kumurasa ubu agiye yamerewe nabi bishoboka ko no gupfa ashobora kuba yapfuye rero abasirikare baje gufata abapolisi baje kurasa umusirikare abapolisi batanu bari immobilize bari ahantu bajyamye ahantu bari imbere yacu gwamo ni byinshi abanyagihugu bavuga bati baduhe tubice ariko abasirikare bagira bati tubwiriza kubashikana mu bakuru mu basirikare kugira ngo babone ko igipolisi cyasoto igisirikare. None uretse aho ngaho kumusaga mu tundi duce wenda twibyaro za Gitega n'ahandi byaba bimeze guteho? Hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega naho nyene imyigaragambyo yabaye kuri twamye no mu ntara ya Muramvya no ngaho mu gisagara cya Bujumbura mu buraro ku makomine ya Cibitoke ya Kamenge ya Ngagara abanyagihugu biriwe baraturira ibintu mu mabarabara ibituga abaturira amapine n'ibindi amabarabara mu gisagara cya Bujumbura ntayita ari barikade yose azibije amabuye. Twumvishe banavuga ko kaminuza y'igihugu yugaye. Ubuyobozi bw'igihugu bwafashe ingingo yo kwifugara kaminuza y'u Burundi bwafunze amakampisi ane harimo imwe hagati mu gihugu ubutegetsi bw'igihugu bavuze yuko abanyeshuri baja kwigaragambya mu banyagihugu muri cyo gituma rero bacuye muhira kugira ngo barabe ko byoture ariko nta gucurera kuko abanyeshuri baje gusaba ubuhungiro kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ku mugoroba ntibari bwaronke ubuhungiro abanyeshuri barenga amajana n'amajana. None ubituma naho rimeze gute ko kuwa gatatu no kuwa kabiri ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga zitakoraga ubu ngubu noneho bimeze gute? Ibyagiye gutuma ko amakuru bitari byacitse kuko kuri za WhatsApp za Viber Facebook cyangwa n'ibindi n'amatelefone biraja biracikagurika tumaze kumenya ko ubutegetsi tumaze kugerageza guca imihora yose y'abanyagihugu cyane kuri telefone kugira ngo ntibasubire kuja barahanahana amakuru cyane mu makartier aguyemo imyigaragambyo. Ikibazo cya nyuma nkamwe babamenyesha amakuru hari ikintu mwaba mwamenye wenda cyaba cyavuye mu biganiro hagati ya President Nkurunziza na ziriya ntumwa z'amahanga zirimo uhagarariye Ban Ki-moon ndetse n'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Izi ntumwa zashitse ku mugoroba ubu tuvugana baracyari mu biganiro abandi banyamakuru bagenzi bacu baracyariyo ariko hakiri kare twamenye ko izo ntumwa za President Obama na Nations Unies bazaniye ubutumwa Petero Nkurunziza bamubwira ko yosoko kandidatire yiwe kugira ngo ibintu bicure mu Burundi kuko ngo kumbura ibintu biturehe maze ho nyangwa y'agatekano na muntu ngo niribandanye ribagisha. Urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru.